Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya 5 guhera ku karongo k'indwi kugeza ku karongo ka 11. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umuzo w'umukama. Nimwiyumanganye bene wacu gushikaho umukama azozira. Rabe umurimyi ararorera ibyiza azokwimbura mu murima wiwe, akiyumanganya gushika aronke imvura y'agatasi n'iyurushana. Namwe nimwiyumanganye mukomeze imitima yanyu kuko amaza y'umukama ari hafi. Nimureke kwidodomeranira bene wacu, mwoye gutsindwa mu rubanza. Rabe umucamanza ahagaze ku rugi. Nimurabire akarorero kukurinda ibibababaza no kukwiyumanganya bene wacu. Kuri baba hanuzi barabavuga ku izina ry'umukama. Laba abagira umutima rugabo tubita bahigwe. Mwarumvise umutima rugabo wa Yobi kandi mwarabonye ibyo umukama yahavuye amugirira, kuko umukama yuzuye imbabazi akaba ari umunyakigongwe. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, turabandanya n'inyigisho ya Yakobo. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunganira avuga ngo umuzo w'umukama. Noneho Yakobo agira tubwire ukuza kwa Yezu Kristu. Indwi haravuga ngo nimwiyumanganye bene wacu gushikaho umukama azozira. Yakobo aravuga ngo twiyumanganye gushikaho umukama Yezu azozira. Rero dutegereze umukama Yezu azozira gutwara ishengero. Hanyuma kwiyumanganya rero nukuba mu bintu byaba byiza byaba bibi byose tukamenyere tubyifatamo. Cyane cyane inyigisho duheruka ko yavuga ibijanye n'abantu b'abadandaza. Nyimba Yakobo adukebura ngo twiyumanganye, nukwiyumanganya mu iryo tunga turisangire na batoyi bacu canke se bene wacu. Aho suko ndiko ndavuga abo tuvukana canke abo muvukana, oya, kuko abantu bose turi umuntu umwe, yaba umuzungu yaba umudimudimu yaba umwirabure, twese turi umuntu umwe. Rero twumve ko twese turi bene mugabo umwe, twese turi abana b'Imana, twese dukonororwa n'Imana imwe rudenda ariyo yaturemye. Rero twiyumanganye mu byo dufise dusarikanye, twumve ko nujya mukene Imana ibishatsira yo muzamura canke iramuzamura. Rero nitukumve ko twebwe dushoboye canke dufise nkaho hari ibyo twahaye Imana kugira iduhe byinshi, mu gihe hari abandi bagowe, babandi bavuga ngo jego sinzi ko Imana yampoye. Uwihebuye wese yumve ko ataki Imana yamuhoye, ariko n'umutego ku bantu Imana yahaye byinshi kugira babihe kwa abandi. Rabe umurimyi ararorera ibyiza azokwimbura mu murima wiwe, akiyumanganya gushika aronke imvura y'agatasi n'iyurushana. Yakobo araduha akarorero ukuntu twakwa kwiyumanganya. Rero nyimba umurimyi aduhaye akarorero ku murimyi, umurimyi nibyo koko ararima akihangana
akirimanganya arindiriye ko imvura izogwa y'agatasi canke ngo y'urushana kugira ateragire. Ararima amasizi akabaho, imvura itaguye ntiyoteragira, iyo imvura iguye akabona guteragira. Arindiriye ko mu murima wiwe mu ibyo ateragiye bizozana umusaruro. Nyimba ateragiye ibiro 50 by'ibiharage, arazi neza ko bitase azoronka ibiro 200 by'ibiharage. Ibyo rero akabikora yihanganye, arindiriye, yiyumanganije. Niko kuko rero Yakobo abwira abadandaza canke abantu bakize canke bafise uburyo uko bokwiyumanganya mu butunzi bwabo kugira bame bumva ko umwanya wari wo wose Yezu azoza. Niyaza azasange niteguye, niyaza azasange ntariko ndahurumbira. Ese nk'umunsi Yezu yozoza wakasa umunzane canke waragiye muri bya bihugu kudandarizayo uri kuriba abantu, Yezu yo kujana kweli? Oya, ariko tubikore twizera Imana, tugivuga tuti Imana niyabishaka bizonzorima kandi nzimbura. Imana niyabishaka nzodandaza bizotera imbere. Imana niyabishaka ego dukore twumva ko byose biva ku Mana. 8 haravuga ngo ni mwame namwe murantunga, namwe nimwiyumanganye mukomeze imitima yanyu kuko amaza y'umukama ari hafi. Ngo natwe nitwame twiyumanganije twame tugabye ngo amaza y'umukama ari hafi, bana b'Imana. Kandi burero uko biri kose amaza y'umukama ari hafi kweli, nta utabibona. Muri minsi niho nariko ndaraba amakuru inyuzi, ndaba uwahoze atwara igihugu cya Ukraine, umuperezida yahoze atwara igihugu cyo muri Ukraine, yari karavuga ingorane nyene ziri muri Ukraine yisunze umurongo uri muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohani. Hamwe nigeze kwigisha iyo nyigisho, ndashirako ni video n'ibyo ariko biraba muri Ukraine by'amafarasi acira umuriro, ingene ibyo bitwaza byari bimeze. Rero naravye rero uwo mutegetsi yahoze ari perezida wa Ukraine ibyo ari karavuga yisunze Bibiliya. Ndavuga ni bwabo ndi kweri, burya abategetsi benshi barazi kweri ko Bibiliya ivuga ukuri. Rero ni ko nyene twumva ngo nimureke ku 8 namwe nimwiyumanganye mukomeze imitima yanyu kuko amaza y'umukama ari hafi. Twiyumanganye dukomeze imitima yacu mu gufasha aboro, mu gufasha ipfubyi, mu gufasha abagowe, mu kuremesha bariko barahangayika, kuko umukama Yezu ari hafi kuja gutwara ishengero. Ubwo rero uri ready ko Yezu aje gutwara ishengero wogenda? Raba umwe wese yirabe nanje nirabe nyimba koko Yezu aje yotujana. Kandi kimwe cyojo ategerezwa kuza, ntituzi umunsi, ntituzi n'isaha, kuko wenyene yavuze ati nzoza nk'igisuma, mugabo azoza. Ibimenyetso rero birabitwereka nukuri uwo mutegetsi wa Ukraine yampaye kwiga kumenya byinshi kuri we. 9 havuga ngo nimureke kwidodomberanira, ngo tureke kwidogeranira bene wacu, nimureke kwidodomberanira bene wacu, mwoye gutsindwa mu rubanza. Ngo tureke kwidodomberanira twebe gutsindwa mu rubanza. Aho rero kwidodomberanira hariho n'abandi baba bahangayitse rumva aho naho hacagaruka bimwe mu byo mu muryango canke mu bantu banyidodombera. Ugasanga mu muryango usanga hari abambira ngo wase kumpa amahera, ngo urase kumfasha nkiriho, ngo burya ngo nopfa ngo ndazi wogura isandugu, ngo
rero ngo ntuzoyigure ngo wase kuyampa hakiri kare bana b'Imana. Ibyo rero nabyo Imana ntibishaka uko kwidodomberanira, kuko urashobora kuba uri kuridodombera jewe Zipora, ahubwo icyompa iyi nyigisho ikazumva benshi canke ikazumva babandi nyene. Hariho abantu bambwira ngo jewe ngo ndahangayitse, ubwo umuntu yifotoye yakuye impuzu anyereka mu nda, canke ari gufotora inzu yiwe, canke ari gufotora ibintu nk'ivyo, ugaca undungikira. Jewe rero mu ntunge bana b'Imana, icyoma bamwe bakavyozovyumva nyene, muze murantunga basi, kubera bana b'Imana kumva kuri kurabwira ibibazo byawe Zipora ko no bikemura, ukubyimvira siko byogenda. Kuko buriya urashobora kubona nicaye ahantu nk'uku ndiko ndavuga ijambo ry'Imana n'umutima mwiza, kandi niko ngomba kurivuga nyene n'umutima mwiza, kandi nkavuga nyene bikenewe. Ugaca wumva ati yo afise akarimi gasosa, uko biri kose reka namubwira ingorane zanje azofasha. Hariho bamwe mumbwira ngo je muma 100 ngo ryo cariva mu 200 ngahe y'amarundi ngo nomara kabiri. Hariho abandi mukonorora ngo jewe nguma 3000 by'amadolari ngo noca nguri moto ngo hacagira ikiniki. Abandi mukavuga ngo burya ngo jewe, abandi bakazana n'ibyijambo ry'Imana ngo je ngo burya ngo ufashije ukuntu noca nkorera Imana ngo bikamera ukunuku. Umva abana b'Imana ndababwire, Petero na Yohani barabwiye ya mpumyi canke cya kimuga cyari ku irembo rya Mwiza, cyari ko kirasaba ifeza, muri make gisaba amafaranga canke gisaba amafaranga, ubwo ni mu mvugo y'ikirundi. Barakibwira ati nta feza nta n'inzabu dufise, ariko icyo dufise mu izina rya Yesu nicyo tugira tuguhe, haguruka utambuke ubone. Nanje Zipora umusabyikazi w'Imana nzima, niwanga kujya ibindi ko ndaguha ukanga kubyakira, wumva ko ukeneye amadolari azova iwanje, nyamara wanyidogera wareka, uzoba uri kurihenda, kuko ibyo Yesu yampaye gutanga nibyo ngomba gutanga. Ninakora ubu butumwa nk'uko Yesu abishaka, nzoba ndiko ndicira urubanza jewe nyene, bimwe twabonye mu audio kuwa mbere canke yo ku kigabane cya 5 ku turongo two hejuru. Rero kunyidodombera, kumva kuri kurambira ku mwana wawe yaraye ubusa canke ugwaye ugira upfe, kw'Imana izobimba zizogira, mu byukuri urabe neza ntubuha, ubwo uri kuracumura mu gihe uri kuranyidodombera jewe, kuko ushobora kwishamo umutima mubi. Nikindi ntaranakibagira, benshi muba muri mu magurupe ntanga mu butumwa, kubera mwabonye ko mbwira sindabaye simvuvuke, mugaca mumpima, mugaca muva muri gurupe, mugaca mwaha kunyumviriza, ukamenga muhimye jewe. Mu byukuri jewe simpomba, kubera jewe njejwe kuguha ubutumwa bwiza buzokujana mu bwami bw'ijuru. Gusa birababaje ko nobwira ubutumwa bwiza abantu ntibabwakire neza, ariko Yesu ababona ko jewe icyo akeneye ko nkora ndiko ndagikora. Kubera nk'ubu naretse kuraba televiziyo, nugaye amatelefone, n'uwo telefona ntashobora kunyumva, kandi nari kuba afise abantu turiko turachatinga canke turiko turaganira, nari kuba nagiye mu bagenzi kujya amaraha canke kugira igisi mugari wa babandi. Mugabo ndi ngaha ndiko ndasoma Bibiliya, ndiko ndagusigurira ibyo Yesu ashaka ko ndakubwira. Rero nshuti yanje, ntukababare ngo ndaguha ubutumwa ndiko ndatangerega n'ijambo ry'Imana utanga kurimpa ntariye ntacyo rimarira. Nutashaka ko igira icyo litakumarira, nakazi kawe. Icyo nzi nuko jewe mba ndiko ndakora ibintu kandi nzi ko hari abandi bizogirira akamaro. Rero gucuva muri groupe ngo nuko ntaguhaye amafaranga, guca umera kagere ukumva ko mbabaye, mu byukuri ni wowe uri kurihenda, kubera ko jewe ndi umukozi w'Imana wo kugushikiriza ibyo Yesu yampaye. Ntabwo Yesu yampaye n'amahirano yaguha, ariko atayampaye
reka guhahabukira amahera cyane ngo wumve ko uriya muntu ari mu bihugu byo hanze ategerezwa kuyama kubera abana b'Imana no mu bihugu byo hanze turihangayikiye turagowe turahangayitse si bose bakize mu bihugu byo hanze benshi bararara kwibarabara benshi bararara mu makanevu benshi nibamayibobo barasabiririza bariho babazungu kandi n'abirabure niwabona rero utacyo naguhaye reka kuntuka reka kugushavura reka kuva muri groupe reka ariko n'uburenganzira bwawe kuguma muri groupe no kunezerwa no kumva ijambo ry'Imana ariko niwamimba ngo uvuyemo kuko ntaguhaye amahera icyo ni kibazo kizoba kiri kuri wowe yeza azokikubaza ariko wumve ko jewe nzogira esheke mu gihe ntariko ndavuga ubutumwa nkuko yeza bishaka rero kuntuka kunshavurira kungumuka ko ntabwo ari byiza kandi ntabwo ari byo biriko birakujana mu ijuru kiretse gusa niwanga kunyumviriza ufise ahandi uri kurumva ubutumwa bwiza cyo ndakwipfuriza nukumviriza ijambo ry'Imana kumenya ubutumwa bwiza buzokujana mu bwami bw'ijuru Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane rero tureke kwidodomberanira yako baravuga ngo bene wacu ni tureke rero kwidodomberanira ahambwira gita cyanje n'icyundi yumvireho nabo tuvukana canka abo mu miryango bumve ko badakwiye kunyidodombera ngo ari Australia none umwana wanje arahangayitse ntagiye no kwishure mugabo aririgwa aravuga gusa ngo mvuga butumwa kandi atari karafasha canke ngo wase kuyama ngo ni wumva napfuye muzoza na yisanduku umuntu apfuye nyene nocanga mu bandi kandi ntanayafise naho ntayo notanga kuko umuntu wese atanga icyafise turabandanya twari kuri iryo jambo rero ryo kuvuga ngo tureke kwidodomberanira canke kwidogeranira reba umucamanza ahagaze ku rugi murantunga ndahasubiremo nimureke kwidodomberanira bene wacu mwoye gutsindwa mu rubanza aka karongo ngo mwoye gutsindwa mu rubanza ni nkaho narinda gasimbye urumva rero ko abantu banyidogera canke mwidogera bagenzi banyu canke mwidodomberanira ni mwidogera abandi muzotsindwa mu rubanza ngo nimubireke mwoye gutsindwa mu rubanza nyimba n'umuntu akwimye ibintu abifise reka kumwidodombera genda wisengera Imana ntariko mana jewe ntiwongirira neza ubwira Imana yawe kuko kubwira abantu uranabibwira Zipora canke undi muntu agaca kwararaza ngo yirwa arasaba ngo ujyaragowe reka hubwo bwira Imana yatabaye iyo buturava tunamwumva hano niyo nawe izo gutabara canke yatabaye Zipora nawe izo gutabara ibintu nk'ibi rabe umucamanza ahagaze ku rugi ngo rabe umucamanza ahagaze ku rugi ubwo ni ngatubwira ati raba Yesu Kristo ahagaze ku rugi arindiriye gukubita inzamba wewe ni waba wiri guridogera abandi ufise umushiha naho waba uri umukene ijuru nturunguruka rero mu bukene bwawe ihangane nimurabire akarorero kukurinda ibibabaza ngo nimurabire akarorero kukurinda ibibabaza no kwiyumanganya bene wacu kuri babahanuzi bahora bavuga ku izina ry'Umukama ngo turabire akarorero turabire akarorero ku bahanuzi ba kera bahora bavugira Umukama ingene bahanuzi ba Petero ingene ba Yohani ingene bahanuzi ba kera bahamwa bishwe bakubiswe Pawulo ukuntu yakora ubutumwa bwiza akongera akironderera n'itike yo kuja kubukora bana b'Imana ijambo ry'Imana turabire ku bahanuzi ingene bakorera Imana kandi bakongera bagakorera amafaranga yo kwitunga no gufasha abantu mbere bo mu nzu z'Imana
ubwo rero tubarabire ko akarorero, tureke kwidodomba, tureke kwidogeranira, tureke ubugome, turabire akarorero ku bahanuzi ba kera. N'uyu munsi rero hariho abahanuzi tworabira ko akarorero, ariko bake babaho, kuko Yesu avuga ati muzobamenyera ku byo bama. Muri iki gihe abahanuzi benshi bahanura kugira baronke amafaranga, baronke ibyo bashira mu mifuko yabo, ariko tweho turaba abahanuzi bo baba birimo neza, hanyuma tumengene tugomba kwitwara, tureke kwidogeranira canke kubabazanya. 11 Laba abagira umutima rugabo tubita bahigwe. Ngo abantu bagira umutima rugabo ngo tubita bahigwe, kandi uko niko kuri. Hariho abantu bagira umutima rugabo badatinya no gutanga imitima yabo canke imibiri yabo ikicwa bariko barahamwa bazira gukora ikiza, bazira gukora ijambo ry'Imana, bazira gukorera Imana. Mwarumvise umutima rugabo wa Yobi, kandi mwarabonye ibyo Umukama yahavuye amugirira. Murumva rero Yobi araje, baratwereka akarorero kuri Yobi, ukuntu Yobi nta utazi n'utaja kwisengero gusenga arazi bya Yobi. Yobi nta utazi ingorane yahuye nazo, abana barapfa baragenda, itunga riramuherako, ibintu byose abakasdime baronona ibintu byiwe, baramwicira abana, baragira iki. Yobi arakomeza ararinda gushika naho umugabo wiwe, gushika naho umugore wiwe ahora amubwira ngo mugabo wanje Yobi, tukimana igukure ko amaboko uve mu isi, kubera kweri iyo mana iri kwemera kuhura n'ibibazo nk'ibyo kweri ni Imana ko gusenga. Yobi yaranavuze ngo mbega mu Imana yaduhaye ibyiza turanezerwa turashima, ubu naho ibi bidushikiye twange kubyakira. Inshuti yanje rero, bantu mwihebuye, bantu muhangayitse, nukuri za muri hagarara ko muvuge ati uko biri kose Imana irambona. Hari abantu bahura n'ibigeragezo bagaca bumva ko Imana itariko irabiraba, bagaca bumva ko Imana yabakuye ko amaboko cyane Imana iriko irabahana. Ariko Yobi, nimwakurikirana ibya Yobi yari umuntu w'Imana, mugabo Satani ramwataka mu buryo bwose. Yobi arakomera, nawe rero ukomere, kuko Imana nta nahe mwitoca. Haleluya, amen. Nta nahe mwitoca mu gutabara. Imana ni Imana ikomeye cyane. Imana iratabara mu buryo bwose wowe utari witeze. Ikiza kihari, shikama ukomere ku Mana, umere nka Yobi. Nakubwira igitondo kimwe uzobyuka utwenga, igitondo kimwe uzonezerwa, mu gihe uzoba waraye ufyikiriye ufise ingorane nyene mu mubiri ufyikiriye, mbese mu kirundi kiza ubabaye nyene, urira uhangayitse, ariko mu gitondo ubyukana kamwemwe utwenga unezerwe. Nta gihe urabyuka kweri wumva urose inkuru nziza ko hari umuntu yakugiriye neza, canke hari umuntu yemeye kurihira umwana wawe kwishure kandi wari uhangayitse. Rero Imana ifise inzira nyinshi izogutabara, nkuko yatabaye Yobu, nkuko nanje yantabaye, nkuko yabitabara n'abandi. Haleluya, amen. Kuko Umukama yuzuye imbabazi akaba ari umunyakigongo. Ngo kuko, haleluya, 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 amen, amen. Ngo kuko Umukama yuzuye imbabazi, kuko Umukama ari umunyakigongo, ibyo ndabishingira naye, kuko Imana yankuye mu mivira nahora muri Tanzania mu makambi, nirirwa mbabaye, narigeze kubaho ntatwenga nama mbabaye, ndushe mu mutima. Kwa muganga nagenda kwa muganga ngwaye umutima, kumbe ngwaye intuntu n'agahinda k'ubuzima bubi nari ndimo, no kubera abona mu babanyi bamwe na bamwe benshi, kandi basanga bamwe banyanka, bariko bararondera inzira yo kunyuruza kunyica, bariko bararondera kumpishano,
bariko bararondera ibintu. Bana b'Imana nimubone, aleluya, amen, nimubone nicaye ngaha nimwumve niko navuga ijambo ry'Imana. Reka mvuga Imana narayibonye ntabara, narabonye Imana inkura mu makuba, mu muriro, mbese mu muriro canke mu kiyaga cyuzuye amazi. Nawe rero Imana izogutabara. Hari igihe nama mbona abana banje bariko baratima ikate bikambabaza, nkabwira abana ati bana banje bamureka kuonona kuko hariho abababaye, kandi je narigeze gusonza, narigeze kubaho mpangayitse. Rero Imana rero izokugirira neza, ntiwihebure, komera, umere nka Yobu, ushikame. Imana izogutabara nkuko yatabaye Yobu, nkuko yatabaye n'abandi benshi dusanga muri Bibiliya canke twumva bashinga intahe ngaha mw'isi. Mukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze.